Oh ijya. Ega wewe nakubonye ndakubonamwo ikindi kintu cy'umwaka mushasha. Reka njya gafiriti. Icya. Kura. Intebe yanje yafashe aranansimbura. Uranavyemera. Sico nyene ningena komanze ku mafaranga yanje jewe. Ariko arazisakirako Shirasi. Shira hasi twe. Amafaranga shira hasi. Ingera komaze amafaranga yanje. Oh ijya. Ega wewe nakubonye ndakubonamwo ikindi kintu cy'umwaka mushasha. Reka njya gafiriti. Ega muri no minsi je niwenze gituruke muri Kibujumbura ntaco waruzi? Kandi nakubonye ndakubonamwo ikintu cyitwa Kaibi na hivi uri nako. Warasaze ngi na mayonnaise nimba yiko. Nana kimwe. Abo gusa. Ijya. Thank you. Excuse me. Ibaitwa excuse me. Aitagoja. Excuse me. Urazi kaya mu Cyongereza? Kaya mu Cyongereza. Bavuga gute? Are you care? Are you care? Aho ni mu Cyongereza. Kandi nakubonye nakubona bagira cyitwa makamushasha 2025. 2025. Sharo musaza. Icya. Kura. Kura kingari muzima. Akoze. Reka je urumva. Ndikunda kubona harukunda kubona bakubona mu mutima wiwanje. Urana ko umutima ubeze uko mugaje w'uruko atera uvuga ati uyu ni umurundi kazi cyangwa ni umurundi. Mu cyamake biko ndikunda didingwanya sizi kuri umurundi kazi kuri umurundi. Mana yanje. Kandi sinzi. Ugitsina gore mbega. Waje wakara. Nakora byo. Jewe. Ni Bujumbura baranzi yuko no bahinja gusumvya ibindi. Garo, yakule peperi no. Oya, iyi bayitwa Keya. Asama. Inanate. Rimwe iyo ngozi. Cyangwa tugitombora. Yo. Ay man. Karasama. Shauri musaza. Ndeka navyanse. Please baby, come on. Please try to support me. Kwanza gipiripiri ubu. Oya makoko nigishirira ndo. Jenda gusohokane nuko gusohokana ustango gweza kya abandi bahungwe. Akombe yaje kumwe n'undi muntu. Umunda musanze ngaha. Umusaze gutega je narishe kuri intebe yanje yafashe aranazi. You know what? Allo. Intebe yanje yafashe aranansimbura. Uranavyemera. Sico nyene ningena komanze ku mafaranga yanje jewe. Ariko arazisakirako Shirasi. Shira hasi twe. Amafaranga shira hasi. Ingera komaze amafaranga yanje ariko arazijyako. Amashusho nyine rero pe je bizari bisanzwe. Nubundi dufise ubona. Ufata ukuboko kwawe agakurisha nawe ugatwenga. Umaze gutwenga ufata nawe ukuboko kwawe ngo tora ngo ndakurisha. Ko mudashima. Shiko gikunda gukomeza ibintu kwere. Komeza ibintu. Urundi. Komeza ibintu. Uri kuramfata kweri muri yo sanse jewe. Kubera ihene. Uwo muntu ndamusanza. Gusa nyene nabonye umwana mwiza yaratara ndeka nawe. Ushire kuri etape nimba waretse akicara ku ntebe jewe nari nicayeko. Numva yuko yocisha n'umutwe aborogesha umutwe. Igitwe nzogitabira yo. Reka yabonye kwikwiriye. Ako mwe abakobwa muteye gute we? Reka ndabwikire kimutazi. Jewe imba nakoze ibishoboka byose kugira ngo ndagushimishe wewe. Umugore wanje jewe mu rugo imba namusigiye amafaranga yo kujya inkore n'ubugare bwirabura. Kuro akwiki mudashima mwebwe kwe. None she ibyo kurya bizanye mukanya kuba byuzuye nubona ko bicuzuye kwe. Uyu muntu nawe nzi araje yicara n'uyu muntu yacha kubwira ndashonja. Inabandi nanjura nyigaramye. Reka nakunyuka umvuze. Ndabivuga. Ndabivuga. Aranyigaramye. Yamamagaye ngo nze nyifiriti kubera ko ankunda afise akano ka ivi na ivi muri we. Nubonye ni wiriye. Sana. Ntabwo ndi bubirihe jewe. Ntabwo ndi bubirihe. Ko nta kuruje no gusohokana.
maze kugusohokana genda kwanze warugiye. You hate me again? Genda shayo warugiye. Are you understand? Because everything Samsung. iyo njya uraziriye amafaranga yawe iyo nzu uraziriha wewe suri kurazigira uza kuyiriha uraziriha wewe nakuntu no gusohokana umugore wanje namusigiye inkore uca uzanira iboro by'ubuhimbira ngani wumva wewe aramamagaye Pascal muravugana uzuramamagara iyo hageze ibibazo basi sasa no kintu cyari kuva imbere basi mugongo wa magara ivyo bintu ugiye kubiriha uvyumve ugiye kubiriha nakuntu gusiga ngaha nagusohokanye nitanze ruzinga amafaranga na yaronse gute hama nyine ukuntu mba nabiuhiyemo waje ufata yani ivyo nakomanze ku mafaranga yanje uburyo bwanje kutanga kubigabura undi muntu urabona ko amamagaye nkubwira ko njyana nari amafaranga 5 nazanye kubiriha ntivyari ikibazo ariko muri kano kanya nisi niteguye none amahera noca ndakubwira biragusha ivyo uri kurangira ivyo wowe ari kufata urisha umuntu ifiriti ku mafaranga yanje komande yanje jewe sasa kintu byari wa mugore we canke wa mukobwa wa don't know what you are unailipa hiyo hapa mie simo Aston ni hakungira ivyo bintu ndakwinginze rekida aho maramarira ngaha mukaba biragusha oya ugomba kuvyiga we ni gute ndagusohokana gusanga gutwegera abandi bahungu agosaka gaye okay basi agosaka gaye basi nurinde kunuka sawa genda nakibazo unabilipa hivi sawa arabariya bura wakozi basenga media iyerere kenshi ikunda kuba ugasohokana umuntu ariko abandi bantu bakamwitaho ariko iyo si topic ya nyayo sana umugore wanje namusigiye inkore hamwe n'iki n'ubwari bwa gishibisha ngo bwirabura naje kumugurira inyama nyone iranze no kuvako sasa rero bugere ibintu byabaye ni byace biba ngombwa ni kuko amafaranga nari ifise yo kuyiriha ujyari umugenzi wanje natumye ko kugira ngo aza kunkureko urabona ngo kari ubuhimbi none kugira ngo ube mu buzima bw'ububeshi nk'ubwo buntu kweri vraiment ni lazima ni byiza ko ubwiza ukuri umukobwa mukundana exactly kubera ko nyine ashaka kuzanga command inkoko ya 30,000 yeah wowe wari wagenye ko tuza kurya 15,000 ari office urabwiza ukuri kambwira shiri umunsi namena office ariko nyine ko ndagusohokana tugasangira ifana tukaganira cyo gihe ndahageze nanje camenye ukuntu nitwara apana gucusha kwigira boss kandi uzi kuremvye nkaho nako naringuye mu ikosa utagenda afuma ngwatiriza telefone ariko se utayifise wokora iki bere bajya abagabo bakoresha amafaranga menshi kandi yani imiryango yabo bariko barira inzara ujyana ubuhimbire ariko n'umukobwa yari byabizi nafite ikibazo gute uzi impamvu so ko afite ikibazo gute kubera yuko nisisa nerefonye mbwira kubera yuko aryamarira uriya muntu arira kubera wowe nkuko n'amamvi uvuga byo kwa nkavyo kunda zo kugaruka abagabo basingezo yo kutabumbwa na kama iyo se twarayibahebeye turabizi buriye Imana twebwe abagore dufise tubona ibintu byinshi tukihorera ariko se umugabo yuboka akagenda mu kabara akagurira inkoko umuhabara umugore amusigira irengarenga n'intore Imana umva ko ivyo bintu Imana yo bishigikira oya ivyo nagari ivyo mwakubwa namwe ubwanga basaza bubu ngo no batanga inoti muzige zizobagaruka je navyo nogira ndazogira nyere mucabakana bwo gutuma laka nimba ushobora kuba ukunda n'umuhungu ukaza kubimenya yene yuko abana n'undi mugore ariko bakomeza kurya amafaranga y'uwo mugabo wiye kandi uzi neza yuko umugore wiwe ari abore amarira mucaka kumva woto bikora ukubera iki wumva yuko utobikora urageze gura n'ikibazo bivanye nyene ibintu nk'ivyo nyene Stone Jesse nubatse nubizi frère okay ndabizi mandazi gahinda kose kabera mu rugo nje namuntu yambesha ndabizi kandi nabimenye ndi muto cyane ndabizi rero ukuntu bibabaza yego nyene amahera aragoye kureka kurya twayabonye ariko hari habarenza hari umupapa umugabo akorera amahera yiwe agakwiriza famiye yiwe pe ugasanga umugore asa neza abana basa neza inzu nisaba nyine ugasanga nyine byose birakwiye yep nimba ashaka kuja kuryoherwa atoraho duke
ntacyo byishe pe koraho duke ugenda uryoherwa ariko rero guca uvuga ugafata umuhabara ukamuha ijambo gusumba umugore wawe ivyo ntabwo je nobishigikira. Yani ubwo basi n'imiburi abagabo nimba badatanga rasiyo nziza mu rugo ariko basi bazoze bareza agaciro abagore babo mu rugo batabarutisha abahabara babo. Gusa ari bangana abanyabagabo bafise abagabo umugabo nawe yagukunda gute uri umuhabara n'abagabo bake baba bashaka ko abahabara bamenyera abagore babo. Nakubwira ati jewe ndakubwire nshitse muhira ntabimenyerana simba sishene ko umugabo wanje tuzokwakana tukirwa turatera induru ampora ubusa deja wakwisa ubusa. Nta rukundo rukura umugabo mu nzu rumuzana kuri we mukobwa. Umugabo abagabo benshi bakunda kuvuga ukuntu ndazi ko ukunda kuntelefona amasaha yo kuryama namaze gushika muhira nta pere yawe nkeneye sichaka ko madama azobibona tukirwa turashwana dupfuye ubusa. Bisigura ujya mu habara bisigura ko muhabara mugira mufe akwisa ubusa naca bamaze kubyo wobishaka n'umugore kubyo nyamba mutobifa n'umugore nyoro akantu nyina zakaruhukiraho kagobwo bufiriti nubwo bunyamukarya hama kakuruhukira hakibandaniza kubaka urugo rwiwe neza. Ariko hariho n'abandi bagabo nabo amaze gutarukira hanze umugore wo munzu adasubira kumuha agaciro. Nibi bintu byo ngahanya ukujyaragu muhira ari kabucungu ari kabucungu ari misoma itagira amavuta n'amanito matunguru ya n'abagabo hariho ababesha sivyo. Hariho umugabo atigira yemera ko yubatse akaza kuvuga umugore wanje ari hanze je nasigaye je nyene cyangwa twaragize divorce cyangwa twagize iki icyo utazi n'ikikwanduza. Ariko hariho abakobwa kandi usanga ari abagenzi bacu bakaba aribo baduca inyuma kudusenyera uko byogenda kose bizobagaruka. Rero umugabo aho agera hanze agace n'umenga bahabara biwo cyangwa zimara y'abagenda nazisumba umugore wo mu nzu nabwo n'ubujuju. Nta mukobwa numwe ujya mugore mu nzu yagukunze kujya nyene nivyo ufise uri guratanga atavyo raro none wayo birose muto bisangira ukumva wo bisangira n'uwundi muntu akorera amahera yiwe akumva ikindi kintu ku ruhande kimwe. Abagabo n'abantu bagira stress kandi ku mpande nyinshi je rimwe wenda batahura. Hariho stress baterwa n'abagore bamwe na bamwe, hariho stress baterwa n'akazi umuryango n'iki. Nimba arabona ku ruhande ikintu cyamuha amahoro akagenda yagutunganirije ibyawe byose ukeneye muha amahoro yiwe vero. Ariko rero nimba nyine ari rubeba zakangurira aragu wowe urarirengarenga nimwocana wake. By the way, igihe cingeze nganya gyari rero nti uyu mukobwa rero ni bega aramutse amenye yuko umuhungu umugabo akundana nawe afise umugore kandi umugore wiwe atamwitaye guko ikibazo cyari ni ngahaye none gashaho afata nawe umugore abana nawe umugore ukuntu biri bugende kose amushira amazi muri dushe ubu bisigo tu umugore abana nawe afise uburenganzira bwo kumushiramwo isusura yize nibaba ugwaga mu mazi. Umugore abaje ko namutekera inge zitandukanye n'izinyabaze n'abasereva bazana afite uburenganzira bwo kumushira mu isumo. None nimba atitaho ngo afate neza ujya mugore barara mu gitanda kukimwe afise garanti nyabaki yuko wewe yani bacage afise garanti nyabaki kuri we yuko bashaka kuzorambana canke ni kiye kimyoba afise kiri special ku buryo uyu mugabo atazokwigera arambirwa kuri we. Hari ikintu abakobwa bamaze kubona nimba atari bijuju nkuko nabikubwiye ntago umugabo mu nzu azanywa n'urukundo azazanywa no kugira ngo akwishimishirizeho. Afite stress mu rugo akuruhukireho yagize stress ku kazi akuruhukireho ku kazi k'umugore wiwe nawe yiri warushe n'ivy'urugo yego akamwubahiriza ngaza kukuruhukira ko wewe byo ko nkavyo kundi ivyo bintu bifise garanti. Barabashanja rega barashanja umunsi akundanye nawe uje akundana n'uwundi ivyo byo turabizi. Rero harakana ko gakunda kwihenda ko gasanga urabimenya yuko umukobwa agendana n'umugabo wawe uramwegereye rufasoni. Okay, bukora izigano yani bukora gaze inote byacu igano cacu twavuga rero nti mbega abo bagore rero kuko ari abagabo nabo nyine sabutse bafise impamvu kanaka ashobora no gukunda umuhungu cyangwa baba bashaka gukunda umukobwa cyangwa umugore akunda umuhungu kandi afise umugabo cyangwa umugabo afise umugore bivanye n'ukuntu n'ibisanzwe to ani urugo rwiwe ruba ari rubi cyane
abona ahubwo ati ndakene kuruhuka kandi wasanga n'urukundo ndi rwaje mbega rero ni umugore yubatse ntabwo ashobora cyangwa umugabo yubatse ntabwo ashobora kugira urukundo ruri seriye birashoboka yabe birashoboka gusa ugati rero niyo ni teme tuzo dukurikiza ko urukundo umugabo yubatse cyangwa umugore yubatse ashobora gukunda pe ibyo no bihamye cyane kwijana birabaho ugasanga umuntu wamukunda kandi ivyanyabyo wanashima ugasanga ari munsi y'umugabo wawe uburyo amafaranga iki ubwiza ariko ugasanga uramukunda nyine bibaho so rero family zako ngibisanzwe sasa nkite dukore kuri umwanya ni yani gusa kaje kaboko ko kuvuga ati wa muhungu wowe usokanye umukobwa ubana atanga gukomanda ibintu byo kubwira afise hamagara umugenzi wawe aza gutabara yari ya Justin Kabarsa isibatiro wa mkuzo wa Senga Media make sure ni tanga idea yawe muri bya bintu bikubangamira muri quartier tubikorera ko amplisi dutanga kumwe tubyumva nabandi bantu nyene kuko turabizi ne ko ukuntu mudukurikirana muracubwiye kandi muranatahura murazi kumbwira mugomba kwanareza ibintu then tuzoca nyene tukadufashanya muri buno buryo kugira ngo abari rari yanya abagowe abagira gahinda mu buryo nyene batari bakwiriyemo kugira ngo agahinda nyene bihere nyene nk'ibisanzwe kumera jojo na jojo nyene kagaseme nk'akanya ko arafu andiko ndarye so merci beaucoup